kurikira icegeranyo c'inama yakoreshejwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka kuri uwa mbere igenekerezo rya 11 mu kakaro uyu mwaka mu gisagara ca Bujumbura ku barongoye amashengero agize umuryango w'abaporoti mu Burundi. Inama yitabwe n'abarongozi abakozi b'Imana barongoye amashengero ari mu muryango w'abaporoti. Icivugo c'iyo nama cari iki? Guca irya nino ibibazo bihanze amashengero ari mu muryango w'abaporoti n'inyishu z'ivyo bibazo. Ibikorwa vy'inama vyuguruwe n'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na nyakubahwa arongoye igisagara ca Bujumbura. Iryo jambo ryaciye rikurikirwa n'ijambo nyamukuru ryashikirijwe na nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkenguzamateka. Inyuma y'iryo jambo abitavye inama baciye bashikiriza ibibazo biri mu mashengero y'abaporoti n'inyishu zibereye z'ivyo bibazo. Abitavye iyi nama bamaze gushira habona ibibazo biri mu mashengero y'abaporoti n'inyishu zavyo, baciye bemeza atanumwe avuyemwo ko hojaho umuryango ugizwe n'amashengero y'abaporoti hamwe n'amategeko stati azogenga uwo muryango FEP Burundi. Ayo mategeko amaze kwemezwa, haciye hashingwa inzego zizorongora umuryango w'amashengero y'abaporoti FEP. Abo nabo ni aba bakurikira: umuserukizi mukuru canke délégué général Monseigneur Deogracias Nshimiyimana ava mu ishengero Methodiste Libre. Umuserukizi mwunganizi délégué général ajwe Évêque Nduwimana Laurent wo mu ishengero Pentecote Evangelique canke Evangelical Pentecostal Church. Umuhanuzi ajejwe ivy'amategeko Pasteur Onesphore Manirakiza ava mu ishengero Shama Temple. Umuhanuzi ajejwe ubutunzi nawe yabaye Pasteur Muhimpundu Magnifique ava muri Eglise SDA. Umunyabigega Reverend Niyonkuru Ezekiel wo mu ishengero ry'abagenzi mu Burundi Eglise des Amis. Haciye hashingwa n'urwego mpanuzwa jambo Conseil Consultatif, ikabe irongowe na nyeniteka Sinzohagera Emmanuel, umukuru wayo ava mu ishengero Methodiste ini. Reverend Juvenal Bizabishaka ishengero rya Fekabu icegera ciwe. Mwomenya ko umuryango w'amasengero y'abaporoti mu Burundi ugizwe n'abagera ku 419. Abitavye iyo nama nabo bakaba bangana 322.